itangazo rishikirijwe n'umugambi w'intadebukirwa radebu ryerekeye intambara igihugu kibanyi cy'u Rwanda kiriko kiratera muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo RDC. Kubw'umugambi w'intadebukirwa radebu, imyaka 30 iraheze igihugu cy'u Rwanda ciharaje ingeso mbi yo gusotora ibindi bihugu bibanyi rukabibanira nabi. Hagera igihugu cha Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo hoho u Rwanda rukahatera rukahagira icumbi, eka rukanatangura kuhacukura amabuye y'agaciro amwe bita coltan, cobalt n'inzahabu. Ayo mabuye nayo rugaheza rukayashora mu bihugu vya Buraya nk'Ubufaransa, Ubwongereza, Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibindi. Nk'uko amaraporo menshi y'ishirahamwe mpuzamakungu ONU amaze kuvyerekana, abasirikare b'u Rwanda RDF nibo bakoresha imyimenyerezo ya gisirikare M23, bakongera bakayiha ibigwanisho, bagatako mu kugaba ibitero, bakaba bari hamwe. Muri iyi minsi rero igisirikare cy'u Rwanda n'umugwi wa M23 baragavye igitero mu gihugu kibanyi ca Kongo, bafata igice c'umuji igisirikare ca Goma n'utundi duce twegereye umuji wa Bukavu. Vyibonekeza rero ko ingwano iriko iva muri Kivu ya ruguru imanuka muri Kivu y'epfo, hafi y'imbibe Uburundi buhana na Kongo. Amakuru yo kwizera avuga ko abasore bari barahungiye mu Rwanda imahama mu 2015 n'abandi bari muri ya migwi y'inyeshamba ya Red Tabara na Forebu, eka n'iyindi misoresore baronse imyimenyerezo ya gisirikare mu Rwanda, bakaba uyu munsi bambaye umwambaro wa M23. Ayandi makuru y'ukwizera nyene aremeza ko hafi ibice birenga 50% by'abasirikare b'u Rwanda bari ku gataka ka Kongo Iharanira Demokarasi. Ivyo navyo umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame ntabihariye. Nk'uko tumaze kubimenyesha, igihugu cy'u Rwanda amabuye y'agaciro gicukuye mu gihugu ca Kongo kiyashora mu bihugu vya Buraya biciye mu masezerano bagiraniye n'ibihugu nk'Ubufaransa, Ubwongereza, Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibindi. Uwo mugambi wo kuvogera igihugu ca Kongo RDC nta ciza umurundi w'umutima yowizerako, kubera ugamije kugabura igihugu ca Kongo Iharanira Demokarasi mu bihugu vyinshi. U Rwanda nago rukihagira igice ca Kivu ya ruguru na Kivu y'epfo, eka n'ikiyaga ca Tanganyika. Kubw'ivyo byose rero umugambwe w'intadebukirwa radebu ukaba umenyesheje ibi bikwirikira. Ubwa mbere, urifatanije n'abandi barundi b'umutima mu gutera ivyatsi no kwiyamiriza iyo ngwano abasirikare b'igihugu cy'u Rwanda n'abagwanyi ba M23 bariko barakora mu gihugu kibanyi ca RDC. Ubwa kabiri, urashikirije bimwe by'imvamutima yuko ushigikiye ijambo nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye arongoye igihugu cy'u Burundi yashikirije itariki 31 ukwezi kwa Nzero uyu mwaka imbere y'abaserukira ibihugu vyabo ngaha i Burundi, yuko atagikozwe mu maguru masha ingwano iri mu burasirazuba bwa Kongo ishobora gutandukira ibihugu vy'aka karere vyose. Ubwa gatatu, umugambi w'intadebukirwa radebu usavye Leta y'u Burundi gukora ibyo ushoboye byose atana kimwe isize inyuma kugira imbibe z'u Burundi
ntizize zigere zivogerwa, amahoro n'umutekano birama bibandanye biteramiwe, ubwigenge bw'igihugu ntibuhungabane. Ubwa kane, umugambi w'Intadebuka usavye ibihugu byose byoba bifitanye amasezerano n'u Rwanda kuvyerekeye urudandazwa rw'amabuye y'agaciro ava i Kongo kubihagarika, hamwe ishirahamwe ry'ibihugu byunze ubumwe bya Buraya na leta zunze ubumwe za Amerika Etats-Unis bituhagarika ayo masezerano, bizofatwa yuko biri mu batera iyo ngwano. Ubwa gatanu, usavye kandi ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ishengeza umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame imbere y'amasentare mpuzamakungu ajejwe kubahiriza agateka ka zina muntu no guhana ibyaha biturutse ku ntambara, nayo ahandi bitagenze uko ntacyo sigura ingene Jean Pierre Bemba wo muri Kongo Iharanira Demokarasi, Omar el-Bashir wo muri Sudan yigeze kurongora igihugu ca Sudan, canke Laurent Gbagbo yarongoye igihugu ca Cote d'Ivoire, boba barashengejwe hama Paul Kagame nawe ntibamushengeze. Ubwa gatandatu, umugambi w'Intadebuka urasavye abarundi bose cyane cyane ugwaruka kuguma barikanuye, bakamenya ko amahoro n'umutekano ari ukwama tubiteramiye twese, tukaguma turi bene mugabo umwe kugira umwansi ntaduce mu ryabo. Ubwindwi, kubera twasanze abasaba yuko hoba ibiganiro canke guhagarika ingwano ivy'agateganyo ari amayeri canke ubwenge kugira ngo igisirikare cy'u Rwanda n'umuhari canke inyeshamba za M23 zigumane uduce zigaruriye, zongere kandi zitegurire ibindi bitero. Umugambi w'Intadebuka ubona ko hasigaye gukoresha inguvu za gisirikare kugira inyeshamba za M23 zishira ibigwanisho hasi, abasirikare b'u Rwanda nabo bave ku gataka ka Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bigiriwe i Bujumbura kuri uyu wa 13 ukwezi kwa Ruhuma uyu mwaka kubw'umugambi w'Intadebuka umushinga amateka Jean de Dieu Mutabazi, Perezida. Murakoze.